twakoze rero twisunze imigambi na politike z'igihugu mu gisata kijejwe amagara y'abantu. Aha twovuga umugambi wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka, hamwe n'umugambi wo kuvuza ku buntu abakukuruke ba leta. Intumbero ya leta ku bijanye no guhangana n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu, kubandanya gushira mu ngiro umugambi wo kwikingira no gukingira abandi coronavirus wany'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Gushira mu ngiro umugambi wo kurandurana n'imizi indwara ziturutse mu gufungura nabi, campagne malnutrition zero ku bana batarenze imyaka 5 watangujwe na nyir'icubahiro umutambukanyi wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Kuvyerekeye umugambi wo kuvuza ku buntu abana batarenze imyaka 5, abakenyezi bibungenze n'abibaruka hamwe n'abakukuruke ba leta, amavuriro n'ibitaro byararishwe amafaranga angana imiliyaridi 24 imiliyoni 593 ibihumbi 564 n'amajana 677 yo gushira mu ngiro umugambi ngirakamaro wo kuvuza ku buntu abatarenze imyaka 5, abana batarenze imyaka 5, abakenyezi bibungenze n'abibaruka. Amavuriro n'ibitaro byararishwe kandi abavuye ku ikarata kam hamwe n'abakukuruke bivuje amafaranga angana imiliyaridi 2 miliyoni 513 ibihumbi 432 n'amajana 460. Kuvyerekeye kurwanya ikiza karanda coronavirus, twarishikiye ku kivi ngaha mu gisagara ca Bujumbura kuri Bon Accueil no mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'igisagara hajya mu Kamenge, kugira twirabire ingene igikorwa cyo kwakira abipimishije cariko kiragenda. Komite y'igihugu ijejwe kurwanya coronavirus yaratunganije amanama yo gutanga intumbero no gufata ingingo zose zibereye zo kurwanya coronavirus. Twarabandanije dupima bene gihugu no kuvura abanduye uwo mugera. Twararonkeje kandi incanco zikinga coronavirus kuri uwo wese yayifuje. Kuvyerekeye isekeza ryatangujwe na nyir'icubahiro umutambukanyi wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ryo kurandurana n'imizi indwara ziturutse gufungura nabi ku bana batarenze imyaka 5, twarabandanije igikorwa kirangurwa ku minsi yose ya 4 mu mavuriro yo mu gihugu cose, aho hapimwa hakongera hagatangwa ingaburo nyunganira mfungurwa ku bakenyezi bibungenze no ku bana batarenze imyaka 5. Ku bijanye n'intwari ibereye mu gisata c'amagara y'abantu, amanama yo gutunganya ibikorwa kundwi yarakozwe ku nzego zose z'ubushikiranganji. Twaratunganije inama ku ndongozi z'ubushikiranganji butandukanye zikorera mu ntara za Karusi na Mwaro. Twarabandanije kugenzura no gusuzuma ko ubutunzi bukoreshwa neza mu mavuriro n'ibitaro. Twaratunganije igikorwa cyo gusabikaniriza abo dukorana n'abafasha leta mu mugambi wo guteza imbere amagara y'abakenyezi n'ibibondo. Ibiharuro byavuye mu isekeza ryo gukinga indwara z'agasama na ribeol ryari ryatunganijwe mu ndwi yahariwe amagara meza ku muvyeyi n'ikibondo, aho twasanze abana bafise amezi 6 gushika ku bafise amezi 59 baronse amama ya vitamine A
ku rugero rw'ibice 81 kw'ijana. Abana bafise umwaka gushika ku bafise imyaka 14 baronse ikinini c'inzoka ca albendazole ku bice 98 kw'ijana. Abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 4 y'imbanyi baronse ikinini c'inzoka ca albendazole ku bice 20%. Abana bafise imyaka 5 gushika ku myaka 14 baba mu burere bw'ubuvuzi burimwo indwara ya bilharziose baronse ibinini vya praziquantel bivura izo nzoka ku bice 100%. Abana bafise amezi 6 gushika ku bafise amezi 59 bararonse urucanco rukinga agasama na ribeole ku bice 81%. Twaratunganije uruganda rwo gushira ahabona indinganizo z'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wo guteza imbere umugambi w'amagara y'abantu uva mu mwaka w'ibihumbi 2021 ugashika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Twarakoranije kandi aberwa n'umugambi wo kuvuza abana batararenza imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka mu ntumbero yo gusuzumira hamwe itunganywa neza ry'uwo mugambi. Ku vyerekeye kurwanya indwara zandukira n'izitandukira, twarahimbaje iminsi mikuru mpuzamakungu. Aha twovuga umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku mu gihe c'ubutinyanka, ukaba wari watewe iteka na nyiricubahiro umutambukanyi wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Twaratunganije kandi umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malariya. Twarahimbaje kandi indwi yahariwe urucanco muri Afrika. Mu rukurikirane rw'ibikorwa vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, twaratunganije uruganda rwahuje abakenyezi n'abigeme 500 bo mu gisagara ca Bujumbura ngo bamenye bongere bikingire indwara za kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko, kanseri y'ibere be n'indwara ya drépanocytose. Twaratunganije indwi yahariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo. Iyo ndwi ikaba yatangujwe icese na nyiricubahiro umutambukanyi wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu hariya mu ntara ya Ruyigi. Haratunganijwe kandi isekeza ryo gutanga Mectizan, umuti uvura indwara y'urukushi mu turere tw'igihugu tukirimwo iyo ndwara. Twamenyesha kandi ko muri aya mezi 3 arangiza umwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 ubushikiranganji bwatunganije ibikorwa vyo gutegura isekeza twimirije rizoba mu kwezi kwa Nyakanga ryo gutanga imisegetera irimwo umuti w'icimibu. Kubijanye no kwitwararika ko imiti yinjiye mu gihugu ibikwije ivyangombwa biranga umuti uvura neza, ikigo Abrema n'ikigo ca Kamebu vyaritwararitse gupimisha imiti yose yinjiye mu gihugu mu kigo ca INSP no mu mahanga. Muri iki gice ca 4 c'umwaka uheze, kwisuzumwa ryakozwe ku bwoko 74 bw'imiti, basanze ubwoko 70 bukwije ibisabwa ngo umuti ukore neza, ubwoko 4 budakwije. Muri iki gihe ubwoko bw'imiti 8 bukaba bwararungitswe gusuzumwa mu malaboratoire yo mu mahanga. Vyongeye, ikigo ca Kamebu kirashishikara igikorwa co gutwara imiti gushika mu bubiko bw'ibitaro vy'uburere mu ntumbero y'uko umwenegihugu aronka umuti mwiza utononekariye mu nzira uvuye mu kigo ca Kamebu.
ikindi gikorwa tworata muri iyo ntumbero nyene ni uko twuguruye icese mu ntara ya Gitega ububiko bw'imiti kugira dupfunyire urugendo intara zo hagati mu gihugu zironke imiti hafi. Mu gisata c'inyubako n'ibindi bikoresho haratunganijwe mu bitaro vya Rwakarede ikibanza cubatswemo imashini yo ku buhinga bugezweko iturira imiti itagikoreshwa ntihagire ingaruka mbi ziba ku bidukikije. Twararonse ibikoresho byaguzwe ku mafaranga ibihumbi 453 by'amadolari y'abanyamerika bigenewe ibitaro 12 n'amavuriro mato mato 33 biri mu ntara za Kirundo, Cankuzo, Rutana na Ngozi byatanzwe na leta y'igihugu c'Ubuyapani. Mu vyerekeye uburyo bufasha igisata c'amagara y'abantu, inama nshingamateka na nkenguzamateka zaremeje umugambi wo kurwanya ikizakaranda COVID-19. Twarasinye amasezerano n'abaserukira ibihugu vya Buraya y'amafaranga angana imiliyoni 55 y'amafaranga y'abanyaburaya yo kurangura umugambi mushasha witwa amagara mu muryango. Kuvyerekeye inyigisho no gukarisha ubwenge, ubushikiranganji bwaratunganije ikibazo kimwe ku banyeshure barangiza amashure yigisha ubuvuzi bangana 555. Abo banyeshure bakaba biga ibisata bitandukanye, muri bo 4,323 nabo mu gisata ca soins infirmiers, 87 mu gisata ca laboratoire, 17 mu gisata ca pharmacie na 19 bo mu gisata ca hygiene et assainissement. Abandi baronkejwe impapuro n'abaganga 18 bigishijwe ibijanye no gukinga hamwe no kuvura indwara. Zobandanya kandi gushikiriza imiti mu bubiko bw'imiti buri mu burere bw'ubuvuzi. Tuzotunganya isekeza ryo gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu mu kwezi kw'icenda. Murakoze.